Je nitwa Nduwimana Syldie, nsanzwe mvuka mu manuko bw'igihugu mu ntara nshasha ya Burunga muri komine nshasha ya Rumonge, komine ya Kera Buyengera. Ibyo kunegwa ntibibuze, kumbure nk'uwitoza seruka umugambwe FPI Fraternité des Patriotes neza, hari byinshi kwifuza ko twoterera na cyane cyane mu bijyanye no guseruka abanyagihugu, dufatiye ku byo amateka ari kuri mushingamateka. Ibikorwa bikuru bibiri, icya mbere akaba ari gutora amategeko meza ku nyungu z'abanyagihugu, icya kabiri akaba ari gukurikirana ibikorwa bya Reta, canongera ko no guserukira abanyagihugu kubavugira mu bihe bitandukanye. Muri kahise usanga kenshi umushingamateka usanga afatanye cyane n'umugambwe yatowemo gusumba kwitaho abanyagihugu. Ico ni kimwe mu bintu nk'uwitoza nk'userukira umugambwe FPI tubona ko bikwiye gukosorwa kugira ngo umuntu yatowe amaze gushikira mu mabanga yumve yuko igikorwa ca mbere ari kwitaho ineza ya bose, ineza y'abanyagihugu gusumba ugufatana cyane n'umugambwe yazaserukiramo n'amashingamateka. Ego umugambwe FPI kumbure tuba dutandukanye kuko imigambi mikuru yo gukora abanyagihugu usanga hanini bivanye na regime turimwo iki gihugu, regime presidentielle. Usanga imigambi mikuru yo gukora abanyagihugu ikorwa na Reta, ugasanga abashingamateka canke n'amashingamateka iza guhanura kuvugira abantu, kubaserukira, yerekanaho kumbure biko bitariko bigenda neza kugira ngo abaje gufata ingingo babifatire ko hama bagende gutunganiza abanyagihugu. Nico nyamukuru uco usanga nko muri kino gihe nk'abashingamateka usanga ata migambi mikuru ijanye n'ibibazo abanyagihugu biba bibahanze ubu nyene ushobora gufata ingingo, kuko ubwo rwego ntufata ingingo ariko rurerekana rugahanura rukagira abafata ingingo aribo bagize guverinoma bitagenda neza kugira ngo abafata ingingo baribo babikora. Muri ico gihe rero bisha byumvikana yuko nk'umugambwe nk'ugiye kwitoza muri abashingamateka uretse kuvugira abanyagihugu n'ukuzobaba hafi kugira ngo tumenye ingorane bafise, hama no gutora amategeko meza ashobora gukorohereza umunyagihugu kugira ngo abandanye abaho neza. Nta migambi nkuko kumbura abandi bayitahura ibyo twebwe muri FPI twita decision de campagne ibihari, kuko ubwo rwego rw'inamashingamateka niho ufata ingingo muri iki gihugu cy'u Burundi. Abakenyezi abakiri bato cyo kimwe n'abandi bose babigoye kubatandukanya, kuko ineza y'umukenyezi ni ineza y'umuryango, ni ineza y'umushingantahe wiwe, ni ineza y'abana biwe. Bivuze yuko muri iki gihe tuba tugiye mu matora hariho ukubona abakenyezi baba barasigaye inyuma muri politiki, ugasanga benshi barayitinya, ariko kandi bikaba byumvikana kuko muri ibihugu byacu cyane cyane ngaha mu Burundi usanga politiki umengana inguvu ni ibintu byo kujyana by'urwanko bituma abakenyezi bavamwo bakikomira kubera ko babona yuko ari amajambo mabi, ari imico mibi abantu bagiyemo kubera politiki ukuntu igengwa mu Burundi. Muri iki gihe rero bishitse tukaba duserukira abandi ni ukugwiza inyigisho, hama twigishe politiki y'ukuri, ireke kuba inguvu, ireke kujyana, ahubwo urukundo ruje imbere. Gutyo duhamagara abakenyezi na cyane cyane ko ari benshi muri kino gihugu kugira ngo nabo babe mu baza kwitoza, bafata ingingo, kumbure ibibazo bimwe biri mu miryango no mu kibano nabo babigire mu ruhare. Abajene muri FPI no muganga mushasha kandi ugizwe n'abakiri bato benshi, no mu bitoza ibishe birenga 60 70 n'abakiri bato ari munsi y'imyaka 40. Bivuze yuko n'umugambwe uri kugomba kuduza ina nouvelle génération, ina nouvelle classe politique kugira ngo
ejo canke hirya y'ejo aba bantu bakiri bato kumbure badafise ibikomere vya kahise bashobora kumva abandi, bashobora guserukira abandi badakumiriye bivanye n'ivyo baciyemo, bashobora gufata ikirindi hanyuma bagisha bashikanye kw'igihugu. Ico rero mu nyigisho zitangwa na FPI twerekana ko umurongozi ateza kuba ari umuntu afise ibintu bimuranga. Ivyo navyo ntibiraba imyaka, ahubwo biraba ubwira arico dufata ko bifatiye ku bugabo bw'umuntu, ku bushingantahe bwiwe no ku buntu bwiwe, kugira ngo ashobore gutunganiza bose atawavanguye. Abantu b'imbo benshi barakunda akantu k'akaboga muga gakwavu si cane, nubwo umuntu yoba agafungura ariko ntigakundwa cane nk'akabenzi, ntibanabutunga cane, imbo usanga ari bukebuke. Ndakunda kuraba umupira iyo bariko barakina, mugabo Barcelona akina neza muri TV. Hari igihe ndayishigikira bivanye n'ibihe.